budgetaire igenewe kubungabunga amabarabara havuye ko 2 miliyari mu gihe tubona amabarabara n'ibiraro bigeramiwe cyangwa birabomaguka. Ni kubera iki mutarode kurondeza 2 miliyari ahandi hantu ayo mafaranga mukayagumiza ko kugira ngo umusaza general de la population de l'élevage de l'agriculture ishoboke. Murakoze tubazo n'utu yakoma gushikana aya mahera twise appui aux bonnes initiatives de présidence l'appui aux bonnes œuvres caritatives niko bakisi. Nimwamara kuduha isiguro y'iki cya kabiri appui aux bonnes œuvres caritatives nagoma ndababaze mbega nimona ko aya mapri yose akwiye kuja muri ministeri imwe ya solidarité ko ariyo tuzi ifasha tukareka kumva muri présidence amakuru muri ministeri itagiri muri exposé des motifs page 7 hariho rubrique ya construction des bâtiments administratifs. Iyi rubrique yajeho kugira ngo baremure leta umuzigo wo gupanga. Mbega none ko makweza ya mahera yariko kuri biye budgetaire uyo twereka iyo nzu yari prevu aho iri kwirubaka nahigeze murakoze. Hanyuma article 44 iravuga ibijanye na CAM. Ibijanye na CAM ku muntu ataco yifise murerekana amakategori atatu umuntu atacagira twari gusa hanyuma akaba bisunuye kebuke mu 2025 noneho n'abatunzi 100,000. Twariko turiyumvira je niyumviriye none aya makategori na atatu hagati y'umuntu atacafise hariho abandi usanga bagereza utuntu kandi ubona yuko bashobora kugira ico bageze komplekeye kwifuza. Nyakuba mushikiranganje kuri yuko twari tumenyereye kamwe tuwamira abanyagihugu niyo bamenyereye nta kuntu ushobora gushiramo iyindi kategori y'abantu a faible revenu. Hano hariho les indigents vulnérables hakaba rero aba faible revenu tugaca bavugiza mu bihumbi 3 nkuko byari bihari hanyuma hakaba moyen revenu ya 25 noneho na revenu élevé ya 100,000. Ibi twabona amafaranga angana n'umiliyari n'ibihumbi 110,887 aya mafaranga nyene niyo yongeye kugaruka gusabwa ko leta nayo yokoresha kuri umwaka w'amafaranga tugiye gutangura. Ikibazo cya mbere rero kiraba turabona ko hategurwa kugura amamatera ibitanda n'ibindi bikoresho mu mashuri ari mu ndaro. Mugabe y'umwaka w'ishuri utanguye abavyeyi aho bagiye gusaba ikibanza c'umwana wabo cyangwa c'umunyeshuri barasabwa kugenda batwaye matera umwana azorara, kandi aya mafaranga aba yategekanijwe umwaka w'amafaranga. Aha karorero si gushikuza kuri ETS Kamenge umuvyeyi yagiye kuhasaba ikibanza bamusaba imatera umwana wiwe azorara. None birabaza kubera iki giteganya amafaranga yo kugura izo ntebe cyangwa izo matera mugabo hagera ku mwaka w'ishuri utangura abavyeyi bagasabwa imatera kamu ikavuga bitatukaja ku 2005 ukuvuga yoba yongerekanye inshuro 833 kwijana. Iyo disproportion muva kwiteye ubwoba boraba kubureki bakagishyira mu kodo bakudomeka. Hanyuma kuri article 42 baravuga yuko leta iha amakomine 187 n'ibice 83 pour les projets de développement des communes. Aha mugabo rero iyo hageze ya ordonnance conjointe baca bahindura aya mafaranga ntaba ya makomine akaba amakoperative kuko iteranya koperative na komine numva yuko urenga baba barengera
kuko aya mafaranga ubwabyo dutoye ayaja mu projet de développement ya commune. Dusabe rero yuko ayaguma ari aya commune, hanyuma amakoperative nayo bakreye un fonds yo kuko yibereye ibijanye na ribiko bavuga ngo ni entretien de l'avion présidentiel. Iyo ndege ikoreshwa ku bihumbi amajana 340 y'amadolari mu mwaka. Ugiye kuraba nimba ari kajugujugu ikarugurwa shasha guhera ku miliyoni n'ibihumbi amajana 200 y'amadolari, kuki hatoba kugura? Ibi nibibazo by'abashingamateka batandukanye hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu mpera z'iyindwi iheze. Aha rero bari kubabaza mushikiranganje w'ikigega ca leta Dr Domiciano Ndiho kubwayo. Aha rero akaba yari yabazaniye itegeko kugira ngo bige amafaranga leta igiye gukoresha muri uyu mwaka. Domiciano Ndiho kubwayo umushikiranganje yahavuye nawe yishura kuri ibi bibazo. Nagira n'ukuri sigure neza kusigura inshuro nyinshi icari cyo exoneration. Hariho abantu benshi bibaza ngo exoneration ntabwo batuzi. Hari abantu benshi bibaza ngo exoneration ntabwo batuzi. Exoneration ziri mice myinshi, ziri mice ubuntu turavye amategeko dusanzwe tujera dukoresha kwapika biraturashitse ku matext ashika 200 agenga ivy'amaexoneration. Ubwa mbere hariho amaexoneration ahabwa abashingamitari, sabagwiza tunga n'abashingamitari, kuko atamutahe wazanye ngo ukore igikorwa cy'iterambere kiboneka ntibaza ngo wawe ufise miliyari zitanu mu mufuko ubakongera yani mafaranga. Mugabo mu gihe ufise amafaranga yawe waba Burundi waba umunyamahanga waciye ngaha inaba rekonde neza investisi, naho iki kibazo cyategerezwa guhagarara. Mbega turazitanga cyangwa ntituzitanga? Hari ibintu bibiri urashobora kuvuga ati turakuyeho exoneration kuba investisseur, ntizosubira kuvugwa. Umu investisseur arashobora kuza akavuga ati jewe nditanze momboka ndagiye muri ico gisata. Mugabo ndababwira yuko ashobora kuvuga ati bivanye n'izindi mvo nyinshi, ashobora kuvuga ati nigiriye mu bindi gihugu aho bahereza ubushoro. Bona ati kandi sinfasha kugira ngo l'investissement yiwe azoshobore kuyigaruza hakiri kare. Muri ico gihe iyo agiye ntaze ngaha mu gihugu, ya mafaranga bavuga ko ari exoneration bagomba kumuha, ayo mafaranga ntazinjira kuko ico bagomba kuyatora ikigeze kumve kumve ko turiko twubaka. Kijanye na carte kamwe cavuzwe kandi ngiranacishura rimwe na rimwe sinza gusura kukigarukaho. Naho nyene n'ikibazo abenegihugu barakeneye kuvurwa, amagara y'abantu atabaye meza na bimwe navuga byo gufungura birahava bigacika amazi, n'ibindi byose by'amabarabara tukora byohava bicika amazi, kuko amagara y'abantu zero capital, abantu zero capital bimwe umuntu ategerezwa kuyinvestisamo. Mugabo ngaha mu gihugu iwacu turafise ibibazo, naho nyine tuvyumve neza. Mbega kuvuza abantu iyo bavuze ngo leta irabavuza, ibavuza yakuye hehe? Yakura mu bene gihugu nyene, kuko leta nta ndabisubiremo nigeze kubivuga, leta nka leta guverinoma nta giti cy'amafaranga isekuwa wakora yegeranye ubu buvuye muri twese. Aha rero ikarita tugiye kuraba twasanze muri uyu mwaka weze n'ukurikira imbere yaho tumaze kugira amariyeri y'imiliyari 21 ukuvuza abantu biciye kuri kanyakakara. Byumvikana yuko dutegerezwa kurondera mécanisme de financement iri efficace durable ituma n'abatishoboye bavurwa, kamere ndetse n'abishoboye bavurwa. Miliyoni majana 3 sinzi ko arenza umuriro kuri matera zirenga majana 3 ku mwaka. Ufise abanyeshuri nk'uko nabyumvise sinzi babivuze 30,000. Niyo uzomara imyaka 10 uza kugera gushika aho hantu nazamatera w'urugamba nzaheza. Turabizi twaba twahamagariwe amashuri twize kuja guterera kuja kugira gute ko haba amashuri rero yayekerana ashobora kuba adafise imatera zikwiye, ivyo birashobora kumvikana.
ibyo birashobora kumvikana. Ikibazo cy'uko kumbure bahamagarira cyangwa abandi kugenda bitwariye imatera mu ntunge kumbure sindakivuge ko birebire kugira ngo nzobaka ko kubibaza umushikiranganji cyo gisata cega nico kimwe n'ibindi bikoresho by'indebe n'iki byose ndibaza yuko azoshobora. Honorable Agathon Rwasa yagarutse kuri ca kintu ca kamu nakivuze, aragaruka kuri article ya 42 na cyane cyane agaruka kuri miliyoni 87 zigenda mu makomine. Amafaranga ahabwa amakoperative aratandukanye n'amakomine. Amakoperative aratandukanye n'amakomine, mugabo ari mu makomine ateza imbere amakomine. Nico gituma twebwe tuvuga tuti muri aya mafaranga miliyoni 87 kugira murazi yuko kera leta yatanga miliyoni 500 ikayahereza amakomine. Hari amakomine menshi amafaranga miliyoni 500 ivyo bubatse bamwe baca bikanga muri kuruse yo kubaka komine etaje, kandi birukanga kubaka kumbure ibintu birebire. Mugabo tumenye neza yuko amafaranga ari immobilize mu nzu, ntavyara hajya biba bihetse. Mugabo amafaranga agiye kugwiza umwimbu aravyara. Niho muntu bahaje icyiyumviro oya reka tubanze tuze gushigikira ibisata bya production byo kugwiza umwimbu. Mu gushigikira ibyo bisata byo kugwiza umwimbu uhaye amafaranga komine ntizoja kurima. Reka rero bice muri aya makoperative kugira ngo ashobore kugwiza umwimbu, mugabo komine yose ironka uburyo ushobora kuba bungana n'ubw'ahandi. Bamwe abagwiza umwimbu w'uburimyi baja kubaza baja kugira gute bayahabwe, mugabo tumenye neza si amafaranga bahabwa n'amafaranga ategerezwa kugaruka kugira ngo asubire azarasubira muri siranga benshi. Yagarutse ku kibazo cya entretien na présidentielle. Iki kibazo cyabajijwe kenshi, sinzi ubona bagejeje ubundi namubajije mbega indege mukuru w'igihugu cya Etazi ninjye muri twakoze. Indege mukuru w'igihugu cya Etazi ninjye yitwa wiki. Bene pour indege yose yicayemo yitwa Muzenya Air Force One. Itegerezwa kuba yanditse ko Air Force One. Indege mukuru w'igihugu agendeyemo ishobora kuba yabaye entretien secret. Uyu munsi bigoranye ashobora no gufata imuka. Nibaza ko ntireba ndaja muri birebire mugabo n'ibintu byumvikana ariko menyesha navuze yuko ngo turasana ya entretien ndege ni menshi nta ndege ndatuma niyo niteze gutuma niyo nifuza gutuma. Mugabo ndazi uburorero bwinshi cyane rwose bw'abantu bakoze indege bari bafise indege, izo ndege umunsi ziri kuwe wose kubera iki batakiri capable yo kuriha n'amafaranga ya station y'indege, batakiri capable yo kugurisha controle zisabwa. Indege irafise amakontrole ategerezwa kwama iguruka itaguruka, iyo controle utayigize kuzohinduka. Urumva sinirwa ndaja mu byinshi kandi si n'umuhinga w'indege, mugabo ndibaza yuko atagipfungu kirimo. Honorable Kwizera Jean Claude yari yagarutse ku buryo bwo muri amisom buzabatiza ari 3 miliyari. Nibaza yuko abasoda b'igihugu bagiye hanze sabaje guca amafaranga. Abasoda b'igihugu bagiye kugaruka mu mutekano kuko n'abahandi bacinga iwacu bakadufasha kugira ngo twitunganye. Oprimeme yuko igihugu usanga cikora ku buryo bwacu kugira ngo ibyo bishobore. Hariho byo mwavuze ngo hari ibyo bakotesha nibyo, hariho amafaranga avayo aheza akaza gusahiriza, mugabo nabiranda bamenyeshe yuko yaba igihugu caharuna burya buryo gusa sinibaza yuko n'abariyo bashobora kubaho. Itegeko rero rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka ryavuye ritorwa n'abashinga amateka bose.